Ejaho bukera kwigenekerezo rya 20 I Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraba ibirori vyo kurahira kwa Perezida Donald Trump. Intebe y'icubahiro isumba izindi zose ku isi mu nzu ya Maison Blanche. Si ubwa mbere azoba yicayeko. Mu mwaka w'2016 yatsinze umudemokrate Hillary Clinton, maze Trump atarazwi muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababaye perezida wa 45 w'iki gihugu. Mu matora ya 2020 abanyamerika ntibongeye kumwizera. Aya matora yatsinze Joe Biden. Trump yavuye muri White House ashavuye, ariko yemerera abanyamerika ko azogaruka. Niko vyagenze, yagarutse aje kubandaniriza aho yaragejeje mu mwaka wa 2020. Nubwo bamuciriyemo, aje kongera gusubiza ibintu ku murongo kugira Amerika igihangange nkuko vyahoze. Make America great again. Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Muri manda iheze ya Joe Biden, Trump ntiyasiba kunegura abategetsi b'ico gihugu mu kuvuga ko igihugu gitwarwa n'abantu yitirike habwenge. People are laughing at us all over the world. They think we're stupid, and we are. I mean, we're being led by stupid people. We're being led by people that don't have a clue, they're incompetent. Yaneguye ubugi igihugu civanga mu ntambara zimwe zimwe. Uretse guteza umutekano muke ku isi yose, Amerika nta nyungu vyayizanira. Uretse gusubira inyuma mu vy'ubutunzi. Uyu mugabo w'amamiliyaridi y'amadolari harurika aja yiteguye kongera guteza imbere ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko bwari bugeze mu marembera. Imbere yuko Donald Trump atsinda aya matora, hari hasanzwe ico no kwita intambara y'ifaranga ritabaho, monnaie fiduciaire. Aya mafaranga dusanzwe dukoresha, aya mafaranga y'impapuro duhabwa na bank. Iyi ntambara iri hagati y'aya mafaranga n'irindi faranga ry'ubuhinga bwa none gitwa cryptomoney. Nta kindi gihugu cari bwemere gukoresha cryptomoney ku mugaragaro vyemewe n'amategeko turetse igihugu ca El Salvador cabishize mu bikorwa mu mpera z'umwaka w'2024. Trump nawe mu nama yabereye i Nashville ku itariki 25 z'ukwindwi uyu mwaka uheze nyene yemereye abanyamerika na cane cane abakunzi ba cryptomoney ko Amerika azoyigira umugwa mukuru w'isi kubijanye n'iri faranga ry'ubuhinga bugezweho mu gihe bo mwizera akagaruka ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Mu myiyamamazo yari yemereye abakunzi ba cryptomoney gusubiriza Gary Gensler. Gary Gensler niwe yahora ari umuyobozi wa SEC, United States Security and Exchange Commission, kikaba ikigo cacunga ibijanye n'utunenge canke manipulation ku masoko y'amafaranga. Ibi kandi yabikoze Gary Gensler amusubiriza na Paul Atkins. Uyu mugabo Gary Gensler ntiyari kubijanye na cryptomoney, ndetse yari yaranuguruje imanza zo kuburanisha ibigo bikomeye kubijanye na exchange za cryptomoney, aho twavuga Coinbase, Kraken, Ripple n'izindi. Aba yabagiriza fraud n'ubundi bunyonyezi bujanye na manipulation y'amafaranga. Ukugenda kwa Gary Gensler kwabaye ivyishimo bikomeye ku bakunzi biri faranga rishasha rya cryptomoney. Aya madecision ya Gary Gensler yo kuterekwa cryptomoney vyabuza aba investisseurs benshi gushira imitahe yabo muri cryptomoney. Ariko muri no misi imbere yuko Donald Trump arahira, batanguye gushiramwe amafaranga uhereye kuri Donald Trump nyene ubwiwe. Uyu mugabo yashize hanze ifaranga ryiwe rya crypto rishasha ryitwa Trump meme coin, riri base kuri platform ya Solana. Akirishira hanze benshi bariguze, ndetse ryashikanye imiliyaridi 5 n'igice za capitalisation boursière kuri coin market cap. Mu masaha make rigiye hanze, Donald Trump yanditse kuri Twitter yiwe ati faranga ryanje rishasha riri ngaha. Akana kanya ko kunezerwa na kanya ko kwigina ibyo twaharaniye. My new official Trump meme is here. It's time to celebrate everything we stand for. Winning.
winning. Iri faranga rya Trump ryatumye ubutunzi bwiwe bwigwizana kane mu minsi itarenze 2 gusa. Yumvire namwe kuva ku miliyari 6 z'amadolari ugasimbira ku miliyari 24. Iri vyimboneka rimwe nivyo vyabaye kuri President Donald Trump. Siwe gusa hari n'abandi bavyungukiyemo. Inkuru yabaye ya mbere ni washizemo miliyoni w'amadolari mu minota iri munsi ya 30 abaronse miliyoni 12. Abandi ba investor bariko bashiramo amafaranga ku bwinshi. Mbere Bitcoin n'ubwa mbere mu mateka yayo igeze ku bihumbi 104 by'amadolari. Aka kanya ndiko ndashikiriza no video. Bitcoin imwe igugwa ibihumbi 104 by'amadolari y'abanyamerika. Siyo yonyene yaduze, hariho n'izindi BNB, Ethereum, Solana n'iyindi crypto ikunzwe cyane muri no misi XRP ya entreprise Ripple, imwe mu zahora zigwanywa na Gary Gensler. Ababikurikiranira hafi bavuga ko XRP ishobora kugera ku gaciro k'amadolari 30 imbere y'uko no mwaka wa 2025 hera. Uno munsi iri faranga rya XRP rigugwa amadolari 3.12. Ariko nubwo biruko mu mwaka wa 2019 Donald Trump yari yatangaje ko adashyigikiye ibijanye na cryptomone. Yavuga ko ari faranga rije kugwanya dolari. Muri make irije kugwanya igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ubona baje kugwanya dolari gute? Kwajije gucreya, kwajije gushinga ifaranga giwe rishasha rya cryptomone. Cyane hari kindi kintu cishi inyuma yiri faranga giwe rishasha. Abahinga bavuga ko atari waje kugwanya dolari, ahubwo idolari risanzwe riri mu misi yaryo ya nyuma. Ikindi gishoboka ashobora kubikiraro gihuza amabanki na cryptomone nkuko biri muri El Salvador. Ibintu byari byarananiranye kuko nababwiye ko Bitcoin ari faranga ta muntu nomwe ashobora gukontrola. Aya mafaranga nayo dukoresha duhabwa na bank, murazi yuko bayakontrola. Uguhuza rero amabanki na cryptomone nivyo benshi biteze ko bishobora kubaho. Abanyamerika bazi neza ko idolari riri mu marembera, ariko mu gukingira ifaranga ryabo hari projet nshasha. Umusenatrice wo mu Republika Cynthia Lummis yatangaje ko hagiye gushirwaho projet Bitcoin Act. Iyi ni projet y'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kubaka reserve strategique mu Bitcoin. Bihaye intumbero yo kuzoshikana Bitcoin miliyoni mu myaka 5. Birasa naho muri umwaka hazoba impinduka nyinshi kubijanye n'ubutunzi na politike z'amafaranga. Ibi nababwiye by'ifaranga rishasha rya Trump si scam canke amanyanga. Biri kuri site yiwe officiel kuri Twitter. Kandi mwibuke ko uyu mugabo si umuntu asanzwe. Uretse kuba ari umutunzi afise amafaranga menshi, ni umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gitwara isi. Mu rugendo rwo guhindura ubutunzi bw'isi si we wenyene, harimwe bamufasha uhereye ku muhungu wiwe Eric Trump. Nawe yatangaje ko yinjiye muri crypto industry muri uwo mwaka uheze. Hariho kandi na Elon Musk, umutunzi wa mbere afise amafaranga menshi ku isi. Hari na Paul Atkins, umwe n'ababwire asubirira Gary Gensler. Hari n'abandi ba investor benshi bariko bayinjira muri crypto industry. Turi mu gihe gitandukanye n'ibindi bisi yaciyemo. Ère de l'information, aho utegereza kuba ufise amakuru ku bintu bikomakomeye harimo amafaranga. Murazi ko amafaranga ari yatuzindura tukirirwa turakora kugira turabe ko twoyaronka. Birababaje ariko nta kundi turi bo bigenze. Ino sigeze ahantu kuvuga udafise amafaranga ubuzima usanga budashoboka. Niko bimeze, twavyisanzemo, nta numwe yabigize mu ruhara. Ariko rero ntube victime, rondera amakuru yizewe ashobora kugufasha gufata decision zizohindura ubuzima bwawe. Wibuke ko udafashe decision abandi bazoyigufatira, kandi iyo bazogufatira izoba ari nziza kuri wewe. Nubwo ino chaîne Rugamba Aslan atari chaîne itanga impanuro ku bijanye na investissement, ariko irashobora kuguha amakuru agezweho
amakuru ukeneye mu buzima bwawe. Kubw'ivyo rero fyonda hari subscribe kugira uzohore wibonera amakuru mashasha kandi ku mwanya. Wibuke ko muri no myaka tugezemo amakuru niyazogukiza canke akwice. Nkwipfurije gukurikirana amakuru azogukiza kandi niba ukurikirana video zanje uri mu nzira nziza. Bye.